Tugirako tunabereka reka tuce tugirako tunabereka akandi kantu gakomeye cane, akantu gakomeye cane. Ibi ndavyanditse ndashobora kubibika, kubishingura, ico twita registre. Ndashobora no kuvyita irindi zina. Hanyuma ikindi nibagiye kubabwira nuko uko ugenda urakora ushirako akantu, uzurafyonda ngaha. Uzurafyonda ngaha kugira ngo ubibike. Uzurafyonda ngaha hanyuma enregistre kugira ngo ubibike. Canke urundi rugero urashobora kugira kuri controle S, controle C, controle n'urudome C. Controle n'urudome C. Hanyuma umaze kugira kuno urashobora kubibika no kurindi zina ukavuga ati reka ndabibike kuri biro nkoresheje irindi zina kugira enregistre su, hanyuma ugatora biro utayibona ngaha hagufi urashobora kucibona ngaha hagufi, utayibona ngaha hagufi ucugira parcourir. Hanyuma umaze kugira parcourir uraraba biro ngaha ngiyi, hanyuma ugaca utora izina. Ndashobora kuvuga ati reka nandike ikete ryo kugabisha. Umaze kwandika ikete ryo kugabisha nkaca nshonda kuri enregistre kubera nayishize kuri biro, ishija kuri biro. Hanyuma hariho ikindi kintu gikomeye cane, ndashobora kuvuga nti iyi kete yanje reka ntizoze irasoma bose, ndayishiremwo mbe novyita gute mu kirundi? Nari kuvuga nti agakingirizo muga sivyo, reka mvuge mu gifaransa mot de passe. Ego, mot de passe, kandi muri commentaire muce muza kunterera iki ciyumviro, uwuzi mot de passe mu kirundi ingene twokivuga acaza kukimbarira. Murakoze cane. Hanyuma ngomba gushiramo mot de passe rero nca ngira ngaha kuri fichier, nkagira kuri enregistre, nsubiramo kuyaregistra ukundi, parcourir kwa kundi, nkatora au bureau, kuri bureau. Hanyuma nca nja ngaha kuri outil, option générale, nca ngira nca nshiramo mot de passe nshaka. Reka nshiremo mot de passe nshaka. Ego, iyi ni mot de passe nshaka, nca ndayemeza kandi, nca ndayemeza ico twita oya, nca nshiramo mot de passe yo kuja kumodifier, kuzobihindura. Ngomvye ndayireka nkagira mot de passe kuri lecture gusa. Reka ngire kuri lecture gusa, hanyuma nca ngira OK, baca bansaba kusubira kuyandika. Kandi nanditse iyidasa n'irya ya mbere ntiza kwemera, mugabo ntekerezwa kwandika irya ya mbere. Mot de passe ntushobora kuyibagira mot de passe. Ni vyiza ko uciyandika ahantu, kuko uyibagiye iyo document ntuzosubira kuyugurura. Ariko kandi reka tuvuge ngo dukoresheje ubuhinga bwa none urashobora kuyugurura, kuko ubuhinga bwa none buriko buratera buja imbere gose. Urashobora kuyugurura ukoresheje ubuhinga buhanitse, ariko bigusaba uburyo kuko hariho n'amalogiciel ushobora kugura amafaranga kuri internet, ushobora kugira kuyugurura. Ego, rero abafise document irimwo mot de passe ntibibaze bayikeneye cane, ntibibaze ngo ntibishoboka, birashoboka, bashobora kutwitura, turashobora kuyikuramwo ariko mu buhinga buhanitse, kandi bigusaba uburyo bw'amafaranga bwinshi. Ariko birakunda, uyikeneye cane urashobora kutwitura tugashobora kuyigukuriramwo. Ego, nariko ndavuga yuko uca uyemeza ya yindi washiramwo. Ndayemeza rero, nk'urugero nandikiye itariyo murabe. Nandikiye itariyo baca bambwira yuko le mot de passe ne correspond pas, no kuvuga sico kimwe. Bantegeka rero gusubira kwandika iyisa n'irya nyene tereke. Ego. Ego. Aha rero nca ngira OK, baca bayemera bisa. Hanyuma nkaca ngira enregistre. Ni ukuvuga maze kuyugara nkaca nza kuri bureau, ngiri rya kete ryo kugabisha. Ndaryuguruye bambwira yuko harimwo mot de passe. Iyi ntayivise, ni hamwe hakenerwa vya bindi mpejeje kubabwira. Ariko reka ndayandikemwo. Ndashobora guca ndayugurura. Maze kuyugurura rero hariho ubundi buryo buhanitse nagomba kubabwira. Hariho abantu babona nk'ama document PDF ugasanga irimwo mot de passe, akibaza ati none iyi mot de passe bayishizemwo gute? Iyi mot de passe ijamwo gute? Abantu benshi bazi yuko PDF itajamwo mot de passe, ariko birakunda navyo. Uca ngaha, ni uburyo bubiri, reka ndabereke bumwe butomoye.
uca ngaha kuri fichier hanyuma exporter kuko na registre birakunda mu mawed ari avance na registre birakunda registre su hanyuma ukagira parcourir ukaja ngaho ugatora pdf hanyuma ukaca utora option generale kwa kundi chiffrer le document avec un mot de passe hanyuma ugaca uyishiramwo ugaca wongera ukayirotapa ego ibi birakunda navyo nyene ariko reka ndabwereke uburyo nagomba ndabereke nifuje kubereka uburyo uca muri exporter hanyuma ugaca ngaha créer un pdf xps ugaca uklika ngaha baca bayikuzanira ari pdf utiriko uracagura ngo ucagure muri type de fichier ngo ucagure pdf hanyuma umaze kuyishondako murabibona uca ngaha kuri option generale ugaca ushifra avec un mot de passe no gushaka ya mot de passe ndayandika kandi wandika mot de passe ushaka ariko ku buryo bw'umuyibuka ugaca wongera ukayandika kwa kundi kandi mwibuke yuko nababwiye yuko utegeza kwandika mot de passe isa nimwe wandika ubwa mbere utandukanije nta nyishu uheza ngo uronke ntikwemerera kandi murabona yuko mot de passe wandika iri hagati y'ibiharuro 6 n'ibiharuro 32 ni kuvuga wanditse ibiharuro biri munsi ya 6 ntiyemera wanditse ibirenga 32 ntiyemera ni kuvuga mvuze ibiharuro ni caractère sinzi naco nyene uwumva yo kivuga mu kirundi aje kumbwira caractère ni kuvuga caractère nico kintu cyose dushobora kwandika ari agakwabu ni caractère ari indome ni caractère ari igiharuro ni caractère ari akaburungu ni caractère ikintu cyose ushobora kwandika mbere niyi espacement hatu twespasa nayo nyene ni caractère ni caractère murumva ko biba bihambaye cane natwo n'utuntu umuntu yogenda aramenya muri bivyo ubuhinga bwa none biba bikenewe cane kubimenya hanyuma cangira hanyuma nkacangira publier mu gihe bagize publier barakubwira bati attention ce document est protégé par un mot de passe l'enregistrement de ce document sous un format différent de la version actuelle de Word provoquera la perte de la protection souhaitez-vous continuer hano kuvuga bariko barakubwira yuko iyi document yari muri Word yari protégé par un mot de passe ati none kuyaregistra mu yindi forma murabona ko yari muri forma Word ubu tuguma tuyaregistre tuyishira mu yindi forma PDF mu yindi forma baca kugira yuko iza gutaka ya mot de passe kuko singomba ngo shiremo mot de passe nayo mfise muri Word canke Word ishobora no kuba itari ifise mot de passe singomba ngo shiremo ijya mot de passe ndashobora kuyihindura nkashiramo iyindi hose birakunda nivyo ariko barangabisha rero bavuga bati iraza kugira mot de passe yindi uheje gushiramwo ati none urifuza kubandanya rero kubera nifuza kubandanya ariko ndabigira ndabizi nshamvuga nti ego oui murabona yuko imbere yuko yuguruka direct kubera nagize publier muravyibuka icisaba ya mot de passe ndayandika pardon ndayanditse nkacangira ica yuguruka ya document iri muri PDF murabibona mwese ko yugurutse iri muri PDF gutyo document yawe ukaba uyifise imeze neza kete yanditse neza kandi ipanze neza muri PDF murabona ko ndayifise ngaha muri Word ndayifise muri Word kandi imeze neza aha naho ndayifise muri PDF ego ni vyiza rero ko tumenya ibintu nk'ibi bimwe biri n'akamaro cane na cane mu bakoresha ubuhinga bwa none ariko si mu gukoresha gusa kuko abantu bose bahamagariwe gukoresha ubuhinga bwa none ko murabona ko bworosha ibintu bugatuma twandika ibintu neza